Higanwa ry'icicaro ca kabiri muri groupe B. Ku munsi w'ejo twabwiye ko tuganiriye kuri groupe A, uyu munsi tuganira kuri groupe B. Iruhande yo kuba twoganira kuko ikirangaminsi casohotse nuko baba barasozereye phase ale. Haririya muri iriya ekipe y'abanyamuyinga ibibazo vyabaye ibibazo hari ukudahuza kudasanzwe. Umumenyereza Innocent Harerimana Kambaranga yari yaravuye muyinga bamubwiye ko abaye suspend match zigera kuri 3 aratahima Kamba. Ariko kubera kudahuza kuri bimwe canke imyanzuro n'ubuyobozi bw'iriya ekipe aravuga ati nshobora kutazosubirayo, ariko basubiye kumurondera bumvikana ko agomba gusubirayo. Arasubirayo, ekipe yari yasigaranye umuvandimwe yitwa Festus akina match zibiri, imwe arayitsinda iyindi arayinganya, baja mu karuko ka phase ale. Kugaruka muri Retour umumenyereza yitwa Innocent Harerimana Kambaranga aragaruka barahahurira. Icabaye nuko Innocent Harerimana Kambaranga yamubwiye ngo no, aho bigeze ntibigikenewe ko tubandanya dukorana. Ati vyari kuba mbere na mbere umaze kubona jewe nk'umumenyereza wa mbere ngiye, carazira ko entraîneur aje abandanya akazi, ekipe yari kusigarana abandi bantu. Ariko ikibazo gihari suko yagarutse akaba atacifuza ko bagikorana. Ikibazo ni uburongozi bwa ekipe bwo buracaharura Festus nk'umukozi wa ekipe. Ibi edi nibibazo bishobora kugira ekipe, ariko yamara nizo recruitment nubwo ariko barazikora ngo bashaka kuraba ko amanota ari mu boya kora bakaduga mu cicaro ca mbere bikoro. Difference y'amanota ashika kuri difference y'amanota ashika kuri 5 hagati y'Unité ya 4 mu nkinindwi na ekipe ya Patenware ya mbere. Mugabo ukabona ko Musonga Academy baracafise urukino rw'ikirarane batakinye na Buja City, ziri mu nkino Buja City zokina za Musonga Academy, za Musoshuga, za Tigre Noir. Izo nizo nkino zitatu ekipe ya Buja City zo muri phase ale batakinye itegeza gukina. Nabundi nice niyo turavyibuka ko urukino rwa mbere rwa phase ale ikiza bagitangura iciciro ca kabiri, urukino rwa mbere gwari kwera kuri Sosthene, equipe Unité niyo yari presence mu Buja City ntiyagize ikinyaje. Bisobanura ngo sinzi ko novuga ngo ni kosa ry'uburongozi canke se ni kosa ry'umumenyereza canke siki. Ikintu ca mbere twibuke ko umumenyereza yahawe akazi, sivyo Patrick? Jewe ivyo menyereye canke se ibikorwa henshi. Umumenyereza yahawe akazi na ekipe kenshi yizanira staff yiwe. Yizanira staff yiwe, yizanira uzomungiriza, uzo wa kabiri n'ivyegera vyiwe nyene akazana staff yiwe, kuko iyaje umumenyereza ukamuha akazi ukacumuha staff bivanye n'imyaka abo ahasanze babaye mu migwi, kandi rimwe na rimwe hari igihe nk'imigwi ya Unité niyo uburyo yubatse kugera muri 3e division. Na equipe ubona ngo yahoze muri 3e muri première division, iyi ni Atletico Niori yavuye ikoroka mu nyuma iragenda irabura ibibanza, baje bagura ikibanza ca Unité. Mugabo president wa Atletico Niori ya Primus League ni wenyine ari hafi y'ino equipe. Bisobanura ngo zino equipe biboneka ko harimo uburyo bwashizwemo kugira ziduge. Harabakunda harabaca binyegeza muri ivyo vyifuzo vya equipe kugira ngo bagire iki bakuramo. Kandi ugeje kuraba profile y'umumenyereza nka Innocent Harerimana cyangwa Kambaranga, niwe mumenyereza atabaje muri Niyo kurondera save. Amaze guca muri Primus League, amaze kuduza imigwi itari mike, ariko deuxième division muri Primus League. Waraba imisi yose projet yamayisangamo ni za projet ubona ngo mu nyubako n'ibikiza baziteguye kuva mu vyicaro zijya mu bindi. Muri make ni wa mumenyereza uzohamagara umubwira ati nkeneye kumfasha kugera hano kandi akahagera, sivyo? So bamumenyereza zo gukoresha ishaka ngo aje kurondera save n'ibiki no. No mumenyereza afise yo save yiwazi ko ikintu cyo gutunganya equipe ngo iduge
naho muri Kizuka Mandarine vyase magabane nyuma yuko ahavuye tukabanije tubona Kizuka Mandarine bagira ibibazo by'abamenyereza n'ibiki bisobanura ngo uyu si wamumenyereza staff yo bihariye yose yo muteka gukora icyo atashaka gukora par exemple kandi no munsi hari imigwi ibifise aba boss bataba bari kuri tere aba boss b'imigwi bafise abo bizera bari kuri tere babaza raporo uwo rero iyo asanze agahuza cyangwa se agahura adahuza n'umumenyereza raporo zishika ku mu boss ziba zitandukanye hari n'igihe umu boss umuntu ufate nka Patrick we wibereye hanze ufise amafaranga ukaje uvuga ati ukacumubwira ati Edi we kuri yo mu Burundi nkurikene ino equipe nkagenda kurankura mvuga ati ewa n'ubukene nyene nibereyemwo reka ndamuprofite bisobanura sinzora project wawe nihagira umuntu anyitambi ari je nkene gukurabira equipe uwo muntu ngerageza uburyo ndamugeza ku ruhande imigwi myinshi rero hano yaba muri Primus League cyangwa League B yisanga kenshi iri kiba muri byo bintu bisobanura ngo hari imana mvango Kambaranga yarahagaratswe muri New York bamuhoye rimwe na rimwe umusaruro cyangwa se amarazita yo mugwi icegera ciwe gisigara kimenyereza umugwi ikibazo cyambere cyo nibaza ngaho hagati Harerimana Innocent nicegera ciwiwe binjiye gute mu mugwi Festus Harerimana Innocent niwe yazanye Festus nk'icegera ciwe nko wagiye ukorana canke se aniyo Atletico na Unité niyo yahaye akazi Kambaranga yumubwira ngo icegera cawe ni Festus 2 nimba habe guhagarika Innocent Kambaranga bakamugarukana muri equipe babona ngo icegera ciwiwe nta resultat mbi mu nkino cyamenyere cyangwa se Festus nta resultat mbi yabuze n'ikinyamakuru cyatumye equipe igarukana Innocent Kambaranga mu gihe kocha interim Festus yagize resultat nziza gusimbizo Kambaranga aramaze imisi aroba manota 4-6 tsinze urukino rumwe anganya urundi ikibazo cyanje wacumvise mbe Innocent aza kwinjira muri Atletico New York yasanze Festus canke Innocent niwe yazanye Festus binjiriye rimwe ariko binjira mu buryo butandukanye kuko Innocent siwe yazanye Festus baraha boss yarahahurije ati mwebwe mwokora ni nayo mpamvu nubwo Innocent avuga ngo ntitugikora umukinyi waracarindira ijambo rya boss kuko niya telefone boss wa equipe aramubwira nti sindi hafi mugabo buragumya aho ndindire ndanamubaza nti none amafaranga yawe hembwa urayahabwa ati ku mwanya ikibazo cyambere kirishuye bisobanura ngo uko boss yahaye akazi Kambaranga niko yakazi Festus yes birumvikana ko bien sûr boss ahagariki none ndakubaza none ngo bo guhagarika vango bo guhagarika je nkashavuga ati ngo na Jesse nkora ko vango Abdul Muhammad kandi igihe wane gose ya kontra we atariho waruri atariho narindi bisobanura ko Festus ntiyari guhagarika akazi ngo Kambaranga bamuhagarikije mu gihe wamuhaye akazi atamuhagarikije sivyo wumvise ikibazo rero cya kibazo nakubwira bwana Patrick umumenyereza muri niko imigwi kenshi yamishaka umumenyereza ariwe yizanira staff peshi birinda vango bino bibazo byo kudahuza vango muri staff erega naho enda ubwiza ukuri naho boss yo kwensista ko Festus aguma ari kigira ca Kambaranga akashaka korosha ntiwaze ngo uburyo bokorana hari umusaruro mwiza ngo wahe equipe hari ibintu bimwe abantu bitiranya mu buryo byose rero bihagaze uce winjiramo ibibazo ntabwo bihagaze kuri Kambaranga cye kuri Festus kuko kuri kitutiyumvira ngo nimba Kambaranga yarananijwe nako yarahagarikije ku bw'amakosa equipe imwagirize kuri kitutokwimbira ko harimo n'inguvu zabo bari kumwe par exemple sivyo uko kudahuza gushira ko aratangwe n'imbere uko Kambaranga ahagarikwa abo ikibazo je nakibona ku mu boss kocha principale abafise ubushobozi kuri staff yiwe cyangwa se nta bushobozi abafise kuri staff yiwe cyo kibazo ca mbere
ikintu kimwe Eddie ubundi iyo perezida bwiye umumenyereza wowe ngo hagarara gato bivanye n'ibibazo kanaka ntibisiguye ngo ko abatumiriye staff ya equipe mu migumuko si mu Burundi gusa uretse ko mu Burundi hari akantu k'umwihariko nk'ibure ya par exemple nka Xavier Hernandez abafise staff yiwe y'abantu usanga mu equipe yose agiye kujamwa jana waraba abamenyereza bagiye batandukanye niko babimeze ariko si buri gihe umumenyereza ngo ave muri equipe acajana na staff yiwe yose aha mu Burundi ho biratandukanye kubera ko umumenyereza yinjira muri equipe nivyo rimwe agashobora gusaba ati ndakeneye kujya mu munzana nk'umwajwe canka karabo haragasanga ni wakoresheje kuko ndibuka ama equipe agiye atandukanye yakoresheje bino nko muri Musongati Flambeau du Centre zindi equipe zigiye zitandukanye nyinshi ugasanga umumenyereza yinjira kubari meme no muri Boamuru ugo bita Sawushimike Reveri amaze gukorana n'abamenyereza presque nk'abamenyereza bashika kuri batanu bose baciye muri Boamuru niko biba bimeze mugabe ico aho naho ça dépend n'uburyo wabaye mu iyo equipe ça dépend n'uburyo wabaye ngabaye mu iyo equipe ujya umumenyereza je kavuga ngo uno singire gukorana nawe par exemple asigura equipe igituma kandi kenshi bivana na poids uburemere equipe yamuhaye mu akazi eko hanyuma ibya Festus nuno mugabo Kambaranga ni ibintu byatanguye equipe itari ko yitwara neza hari mishamirano hagati y'uno mumenyereza ndetse n'abakinyi b'iyi equipe ya New Oil Unité byagaragara nkaho ikibazo gishobora kuba kiri kuri abo bakinyi ariko muri rusangi ukabona ko rimwe na rimwe binavana no kumumenyereza wakeneye gufata ingingo ntabanduka mu byo yihaye n'ivyo yipfuza gukorera ko equipe ija mu bihe bibi igerariza ritambi ukumvikana kuraba guke muri equipe mu manama ya equipe ibintu bikaba bibi baratinda baravuga bati reka tumaze tugwagarike gato nk'umumenyereza umanze uhagarara inkino kanaka kugira ngo hagaruka ico cuka ciza uzogaruke yamaze guhera iminsi umumenyereza kiva muri iyi equipe hari ibibazo bigiye bitandukanye vyagiye biraba umuntu tokwirirwa aravuga ariko muri rusange equipe bayisigarana umwana muto yitwa Festus yari umumenyereza wa kabiri w'uno mugwi asigara afashe no mugwi mu nkino zinga nimba tari zitatu mu nkino zibiri atsinze rumwanganya rumwe arusane kuri atatu mu gihe equipe mu nkino zose bahora bakina canke bari bamaze gukina bari bamaze kwironkera amanota agira kuri atatu gusa ubwo rero vyateye impari ku bitangazamakuru n'ibindi byinshi batangura kwiyumvira ndetse no kwibaza ibibazo bati mbega niho bahageze ko mumenyereza Festus ahabwa kanya niho bahageze ko Kambaranga canke nivyo babigiye gufata ngo ko Kambaranga adasubira muri equipe mugabo mumenyereza n'ubundi mukuru yagumye ari Kambaranga kuko no bafite amasezerano hano nk'umumenyereza mukuru ikindi kintu nuko bujya Festus yinjira muri Kambaranga asotse muri New York fisa mu satana bujya Festus agifata club hari ibintu yakoze vyasa n'ibitandukanye n'ivyo no mugabo yahora akora muri equipe ya New York ivyo bintu yakoze bisa n'ibitandukanye nuguhakanya bamwe mu bakinyi batari ko barakinishwa muno mukino wa Kambaranga kubera ibibazo bigiye bitandukanye bateza bimwe mu byo yabagiriza n'ibindi bigiye bitandukanye akavuga ati vyanka bikunda simbona ko ikibere ari kubakinisha nubwo ubuyobozi bugomba kubajyamako muga amaze gusohoka muri equipe Festus atangura guha umwanya bano bakinyi batangura gukina umwe ku wundi hari amazina amwe yatanguye kuboneka nk'izina gitwa Yves hakabaho amazina nka ba Bliss yaje gukinishwa bwa mbere kuri no muzo uno mugabo witwa Festus n'andi mazina yatandukanye uyu musore Bliss si ntari mu basore banayifashije kuduka uno ujya Meyer Biteri uwundi Bliss uwo niko ndavuga uri kuravuga yarangije faza arafise ibitsindo bitanu sawa rero uku kuntu Eddie kwaka kantu je bwa mbere na mbere hano ngomba kubirungika canke numva umenga birashobora kuba vyapfungiye hose kuko aravuga ngo canke biravugwa kuno mumenyereza ikintu ca mbere yidogera kuri Festus chatumye namwirukana muri club avuga ati singigukeneye
nukumva ngo umumenyereza asigaranye akazi jewe nari namaze kwirukanwa twakabaye twajanye hanyuma ekipe ikabura umuntu abarayimenyereza kandi batahawe akazi kumwe hanyuma nawe Festus nawe ntiyanirukanwe yarahagaritswe Festus nawe akavuga ati canke nawe muri projet yayihawe n'ubuyobozi bwa club apana no mumenyereza yahasanze ibi nini bintu vyabaye kenshi mu mupira w'amaguru ugasanga nukuvuga ngo equipe yahaye projet umumenyereza wa kabiri para wa mbere oya wa mbere afise projet yiwe hanyuma wa kabiri akagira oya nakagira projet nako agira afise contrat yiwe wa kabiri akagira contrat yiwe bago Kambaranga yagane n'ubuyobozi umuhakazi nk'umumenyereza wa mbere ubwo buyobozi bucagora kandi bugandira na Festus bumuhakazi nk'umumenyereza wa kabiri kandi ibi ni ibintu rero ubuyobozi wa kabiri kuri Kambaranga sanzwe by'amahanga ntazanywe na Kambaranga oya ahubwo Kambaranga bambwiye ati nguyu mugiye gukorana nubako equipe yagarikije uwa mbere ivyo birashika wakarabandanya mu kazi burayi hari aho bishika uretse abamenyereza bamwe na bamwe bashaka kubwira ati ndizanira biwanje ariko projet bayihaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri projet bayihaye uwa mbere yategerezwa kuhabwa uwa mbere hanyuma wa kabiri akazamufasha niyo mpamvu bavuga ati wowe uraje uje gufasha uriya ibintu nk'ibi twarabibonye muri za 2023 muri Serie A umugabo witwa Arsenal nako bita Jose Mourinho bamuhagarika iminsi 10 muri Arsenal ese byarabujije kuba umumenyereza wa kabiri barafata equipe ntitwabibonye muri twama tubibona abakinyi abakoca b'abantu ni henshi cyane twabonye kabiri agafata hole rero ubwa mbere na mbere kino nticyakabaye cyitwazo gikuru umugabo witwa Kambaranga yashobora gukorera ko tuma yigiza kuri umumenyereza yaramaze gufata equipe mu nkino zibiri akaba amaze gutsinda muri umwe akanganya rumwe ahubwo ikintu je kubwanje numva ko byakuvuye ko nuko abudi bujya kiragoye none ibaze umumenyereza yari wa kabiri wawe hari ingingo zikomakomeye wafashe muri equipe wavuga ngo resultats of mazibambi hakono kinisha bano bakinyi kubera ko hari ibi nibi batariko barakora neza nk'igihano wewe wahava gato mu nkino zibiri gusa umumenyereza wasize agace bakinisha bagatanga umusaruro itangazamakuru rikandika n'ibindi bigiye bitandukanye bikandika biti umumenyereza mushashaje niwe umumenyereza mwiza ariko atanga byiza kuri New Oil ubwa mbere na mbere aho hantu agashavuga ateza kwinjira mu mumenyereza ikigira kabiri umumenyereza wa kabiri uretse ko kuronka resultat nziza no kwinjizamwo abakinyi bashasha we wari warasano we karse akabaha ikibanza cyo gukina akagira umusaruro umwemerera nawe kwitwa ubufisi jambo muri club muri makagira na releve muri squad no muri vestiaire releve muri vestiaire muri squad akayigarukana ugasanga ibintu yabishize ku murongo ikintu kindi gishobora kujya umumenyereza yarafise equipe nkuru canke yarafise uwo mugwi ni ikintu kijanye no kumva ngo wowe ntiwari wipfuje guca ufata ikibanza canje mu kiringo ntari ndahari canke amakuru ugasanga yaramushikira akavuga ati burya umumenyereza ntiyashatse guca afata ikibanza cyangwa afatirana guhagarikwa kwawe hanyuma gutwara uwo mwanya ugasanga rero wa wundi mwari mukorana utanguye kureka kumwizera kuko wumva ko agamije kugutwara intebe wari ufise nibaza ko bwa mbere na mbere ari essence uyu mugabo yashatse kugifatamo bice bituma tongera kwiyumvira gukinisha no mugabo kuko je ndaza umumenyereza umwe yigeze kuja muri equipe agiye muri equipe asanga umumenyereza yarafise iyo equipe vyifata kibanza afise barovyiza acara musaba ati mbwira uko bimeze muri equipe ya umumenyereza wa kabiri amusigurira ibintu byose ukuntu bimeze uko abona project zikwiye kubakwa ibintu byose uko abona yabipanze nuko bavuganye n'ubuyobozi uwo yaraje nk'uwa mbere yumvise izo project n'ivyo bintu aravuga ati uwo muntu wo mugumiza imbere yawe ese niyo bari kugambira kugutwara ikibanza no kuzogutakwa amakosa mu ibintu bizoba bipfuye avuga ati jewe nkeneye umumenyereza wa kabiri ataruko umuntu yarafise projet nibiki mugana we nkeneye wundi wa kabiri ibiro ni ibintu bitegezwa kuba bishobora kuba mu bamenyereza mu gihe uwa mbere atari ko arizera neza objectif zifiswe n'umumenyereza wa kabiri ku ntebe y'ubumenyereza bw'iyo equipe arimo nivyo je kubwanje mbona biriko biraba hagati ya Kambaranga n'umugabo witwa Festus kuko ubwa mbere na mbere mu gice ca mbere ciganwa nuko bari babanye vyari sawa umwana yaramwumvira bagakora akazi kyabo vyanka bikankira hamwe nibiki nimba impanuro bakazitangira hamwe muga muri kano kanyu umumenyereza afashe equipe arose resultat positif mu nkino zibiri atanguye kuvugwa mu itangazamakuru kuko mu bintu nibaza ko
wa mumenyereza yari yahasigaye yakaba yajanye nawe muri cya gihe yari yirukanye, ahubwo we yasigaye afashe intebe yitwaramo neza, anatanguye no kumwiyumvira yuko yoba yagiye mu itangazamakuru agatanga amakuru atariyo cyangwa akagomba kucafuza umumenyereza mukuru wa ekipe. Nivyo bintu vya mbere bihari nk'ikibazo gikomeye muri ekipe ya New Oil. Papa Alba, ibi biraganisha ku kuba Unité New Oil nubwo yari yarondeye umumenyereza tuzi ko akomeye FC yose veyo kuduza ama ekipe muri Premier Division, icizere cy'uko iyi ekipe yoduga kiba hafi ya ntacu. Haya inosaso yadogije bakarenzo ya ekipe yo Muri Musoshuka utuntu twiwe kuduza ama ekipe twiwe kabisa. Ishobora kuba intambamye kubera ko ujya ibyo bintu twarabibonye muvandimwe na yahindi ekipe y'Imuyinga, nibyo ntibyari bwaje habona, ariko uzi yuko nyuma twagiye kumenya amakuru duciye kuri wewe kubera ko information z'Imuyinga uraziturusha, tumenya ko buriya umumenyereza ashobora kuba wa kabiri ariko akubaniye nk'inzoka ishobora kugukomera anytime. Muri kumwe muri ekipe ntanezerewe ko ari uwa mbere kandi abonye akaryo keza yuko wewe kugarikisha cyangwa akagutsindisha ku buryo uva kuri iyo ekipe twarabonye ko bishoboka. Alors jewe nanje ndi Kambaranga kubyo ngerageje kumva mu dusiguriye swat jewe bujya ntiwonyirukanisha ku kazi nabimenye wobanza ukagenda nkazogenda nyuma nkagenda mu nyuma. Ni nayo mpamvu ubona bamenyereza bamwe na bamwe abonye umukinyi atumva ivyiwe niyo yoba ari uwiwe. Zidane yarirukanye umwana wiwe muri Real Madrid, niyo yoba ari uwiwe avuga ati wewe genda. No mu ma institution atandukanye ngaha no mu buzi bugiye butandukanye ushobora kuzana umuntu wiwanya akakononera ibintu kubera ngo ari bofe. Nase kubera uri bofe ngo munyononera ibintu, reka tuze turahura ku ibyo by'ubufre nitwahura nzo kuguri mugana unyononera ibintu. Je rero uko ndavyumva Patrick ni wakivuze neza, sikibazo cy'uko umwe ari wa mbere canke wa wundi ari wa kabiri, sikibazo cy'uko umwe yahanywe uwundi bamuha match akazitsinda, byama bishika wa kabiri agatsinda match. Ariko none ntidushaka kwiyumvira ingane ni uzorabe n'umumenyereza wa coach interim kubera ko match acazansha akazitsinda, tuvuge ko abari wari mwiza kuruta oya. Rimwe na rimwe ekipe yirukanye umumenyereza canke yo hari gihe abakinyi bahagarara nk'abagabo bakavuga ngo reka duhagarare nk'abagabo turangene tubigenza. Iyo coach wa mbere n'uwa kabiri batumvikana hari umwe agomba kugenda, swati ni administration canke se n'umupira wacu setinze nabi, utaba wabwiye ati inosa wewe uyu mumenyereza wa kabiri ndamukuzaniye kubera ibi muze mubane gutya umwentroduce neza, ariko kumwempoza yani kwa kunda ba boss baba yumva kubwira Edi ndakuzaniye Patrick mukorana point. Ntayirirwa risigura aba boss bonga mu Burundi ntibisigura ibintu birebire, nta bintu byisha gusigura, ntamenye ko nivyo urafite amafaranga mugabo bantu ushizemo no kugira ngo ivyo bintu baze babimaintain. Rero hatabaye mentie imeze neza biragorana. Sichembona rero ni kibazo cha administration cyo kuvuga ngo reka turabe ibyo bari buhurire ko eida barabana canke umuragenda. Niyo mpamvu mboyamba zo kumva ni gakimigwi zo kumva ngo mu muguru nakaro Chris ngo icegera cy'umumenyereza urokita umumenyereza wa mbere urokita umumenyereza wa mbere ukamubwira ati hari ubona mwokorana akakorohereza mu bintu canke uyo dufise mubona byokuru ubona mwokorana paraporo nico muzi ko natusha fise arico ko umumenyereza wa kabiri none niki. Umumenyereza wa kabiri ni umumenyereza akenshi tubona umenga baje abari karigira kuwa mbere ariko kandi burya bafise tusha n'abafise izindi karite ziwe, abafise karite ziwe abafise ikarite ko twagiye tubona Mourinho ahantu hose yajana n'umumenyereza yitwa Retour Karanga ahantu henshi. Twabonye Ferguson hari uwo bakoranye imyaka myinshi yitwa Carlos Queiroz mu nyuma randuka aravamwe sinibuka igihugu yagiye kumenyereza Kamani Korea sindavyibuka neza. Twagiye tubona uyu mumenyereza wa Liverpool Klopp
bari kumwe n'aka kagabo kungirije uyu wa Man City Pepe uyu wa kabiri wa Man City ubu nyene tuvugana abamenyereza ba kabiri nabamenyereza n'uwa mbere umubwiye ati amukuvira iruhande kenshi atashobora kubikwemerera anabikwemereye abazi neza ko ari nkaho umusogose mu mutima akararo twakabonye kuri Grand Potter byose na Desert byose biva ko baba bahaye akazi ababosi muri make b'imigo rero ni Euro